bakunzi b'urubuga rwa Bwa Yesu TV, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, hanyuma muri uyu mwanya twagomba banza turamutse, hanyuma ace afata akanya abanza asenga Imana. Murakoze cyane, nitwa Peter Kurwa, harabanzi kera nka Peter K. Ivyo ndaza kugira ico ndabivuze ko mu kanya kari imbere, ariko kumbure imbere yuko tugenda kuvugana byinshi, reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye ko utugiriye ubuntu umwanya kugira ngo dushobore kuganira amakuru y'ijuru. Ndagushimiye ko umpaye akaryo kuganira n'abantu batandukanye bari ku mpande zine z'isi. Ndasengeye abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro, reka mpemu yera abatahuze ivyo ntoshobora kubatahuza. Reka ubushobozi bwawe bugaragare mu majambo yose agiye kuva muri jewe, hanyuma nyuma y'uwo mwanya icubahiro kibe cawe. Ndasengeye n'abazokurikirana buno butumwa inyuma y'igihe kanaka, ubushobozi bugiye kuba muri ano majambo bakorere icubahiro kibe cawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze, amen. Amen. Hanyuma twagomba ubanza tubwire uri we. Yesu aguhezagire. Murakoze, navuze ko ndumuvuga butumwa, sanzwe nkora igikorwa civuga butumwa kuva Imana impamagaye inkuye mu bikorwa kanaka bitari vyiza muri kahise, nkabasanzwe nkora n'abatandukanye, nkora hatandukanye, ariko kandi nkabasanzwe nigisha n'ivyigwa rukristo ku rubuga rwa YouTube Ijwi ry'Umutabazi TV. Ugiye ukaraba usanga ko ivyigwa rukristo nigisha. Murakoze. Hanyuma imbere yuko uba umuvuga butumwa warinde. Kino kibazo ni kibazo ciza cyane, mbere ni kibazo iyo ndakibajijwe kinyibutsa byinshi. Ndashima Yesu, ndashima Imana yo mu ijuru yimvira ku muntu wari kure cyane y'ubwami, ikamuzana mu bwami ataca atanze ku buntu, ikamugirira imbabazi maze ikamuha agakiza nkako yampaye. Mbere yuko nakira Yesu Kristo, imbere yuko nkizwa, hari ivyo narimwo mpereye kuco navuze cuko narinzwi ku izina rya Peter K. Ni izina ryakoze nakoresheje mu myaka igera ku 8 ndumurinzi w'indirimbo z'isi. Nigiye kandi narimboshwe n'ivya bitandukanye. Ndibuka ko nanyura umugwi gwinshi muri iyo myaka. Ni imyaka nagiriye mu busambanyi butagira izina. Ni imyaka nagiriye mu vyo kuraguza kugezaho abapfumu twakorana bari kumwe n'ibisigo vyo mu mazi, abo twita amajini, bantora kugira ngo nshobore kuba umwe muri bo mupfumu, aho bari bansezeraniye ko mu gihe no vyemera nzoshobora gutwara abapfumu bose bo mu gihugu. Nigiye kandi kitari coroshe kuri jewe, igihe narama boîte nkanywa inzoga z'uburyo butandukanye. Nigiye kandi kuri jewe cari igihe co kwiganyira, nkwakuze ari imfuvyi, ariko uyu munsi afise umuvyeyi mwiza yitwa Yesu Kristo. Igihe mbere vyashitse nkipfuza gupfa, nigihe nari numva ko notanga ikintu cose abapfumu bonsaba kugira ngo nshobore gutunga kiretse umuvyeyi yavyaye. Ntivyari vyoroshe, nari mu bihe bitari vyiza, nari mu bihe vy'ivyaha, ibihe vy'ubusuma, ariko uyu munsi Yesu yangiriye neza. Murakoze. Murakoze cyane.
ego nk'uko tumaze kubyumva tumva ko Yesu yagukuye ahantu hakomeye, ariko nagomba ubwire abakumviriza idonido wabijemwo gute. Murakoze uti nakijijwe gute. Cari gihe kimwe bamaze kuba bansavye ko nemera kuba umupfumu nkavyanka, baca barambwira neza ko maze kwanka gukorana nabo nk'umupfumu atakindi gikurikira ari uko mpfa. Barabiteguye cyane, baranabimbwira, ariko hari amatariki 3 y'intibagirwa agenga ugukizwa kwanje. Itariki ya mbere ni itariki umupfumu umwe yampamagaye mubo twakorana, arambwira ati ko wase kuba umupfumu ndafise uko no gufasha kugira ngo ntibakwice kandi nawe ubandanye uba mu buzima bwawe gutera imbere mu byo narindimwe. Turaganira, ariko ndibuka ko tumaze guheza kuganira yabwiye abo bari kumwe aho twahuriye hari hakoraniye abapfumu n'abarozi, arambwira ati turarangije ikiganiro, ariko aribagira ko ntazi ikirundi gusa ariko nzi n'igiswahili. Yavuze mu rurimi rw'igiswahili, aravuga ngo mambo tumemaliza, kinachobaki ni yeye kufa na hatimaye tuweze kupata kile ambacho tunakitaka. Muri w'ikirundi yashatse kuvuga ngo turarangije vyose, igisigaye nuko tumwica gapfa hanyuma tugashika kuvyo tugomba gushika. Akibivuze umutima warasimvye. Bukeye na cenja kundi mupfumu twa dufite ne rendezvous uko nakorana benshi ntiyari umwe. Uwonshitse turicara, aranganiriza, arambwira vyinshi, arambwira ko mbere n'impano yo kuririmba abantu bayiboshe. Hanyuma arambwira ivyo gukora kugira ngo bisho kugenda neza. Arambwira ngo nzogura indobo nshasha, arambwira ko azonyogereza kumugina ngo nkurike imivumo, arambwira ko nozana amagi, arambwira ibintu vyinshi. Mugaca ambwira ngo hari ifaranga gigeze kubaho ryari rya Kongo, Burundi n'u Rwanda, ngo iryo ngo ndaza aho riri nzorirondera, iryo tuzorikoresha kugira ngo tukwinjize mu baririmbyi bagenda hanze y'ibihugu. Ariko ageje kubimbwira numva ijwi rimbwira ngo uyu munsi ngomba ndakwiyereke, mu gihe giheze ndaguhamagara wanka, uyu munsi nico giye kumenya ko ndiko ndakurondera. Menyeshe abariko barankurikirana ko ivyo vyabaye haciye imyaka 3 Yesu ampamagara kugira ngo ndamukorere, ariko sinigeze ndavyemera kuko indoto yanje kwari kuzunguruka isi ndiko ndaririmba indirimbo z'isi. Kubijanye n'ivuga butumwa ndimwo, kubijanye no gukora Imana nta mugambi nari ndabifisemwo. Hanyuma maze kumva iryo jwi numva ubushobozi ntigeze numva mu buzima bwanje. Wa mupfumu atangura kujugumira, atanguye kujugumira, yatoye igitabo, hari igitabo yari afise, ico gitabo carimwo amazina menshi cyane. Muri ayo mazina mbona atanguye gusoma, acagenda ahantu hari izina ry'iwanje ashirako V. Jewe mu mazina namubwiye sinamubwiye izina ryanje ry'ukuri kubera ko nigeze kuba ndumu Islam mugihe ntari bwakizwe. Namubwiye izina nitwa mu Islam, nitwa Bukuru Abdul. Mugabo acavuga izina ryanje Bukuru Pierre. Ndamubaza ni gute warose iryo zina ryanje? Arambwira ngo ajugumira cyane, ngo nariko ndashira kuri alphabet phonetique, afise ubwoba bwinshi kuko yaratangajwe n'ingene ivyo vyoba, akajugumira kandi ari kumwe n'umuntu atizera ko afise ubushobozi bumuruta. Ariko ntiyari jewe, bwari ubwiza bw'Imana, yari Kristo Yesu asanze muri ico kibanza. Uko yagomba kwerekana ko ari hejuru ya vyose, yagomba kwerekana ko uwundondera ari umugabo akomeye, ari umugabo ashoboye vyose. Muri uwo mwanya numvise ijwi rimbwira ngo haguruka ugende. Ico natahuye muri uwo mwanya, natahuye ko izina ryanje bari barifise. Ntabwo umupfumu yari ugomba kumfasha, ahubwo
yari mu ishirahamwe ry'abagomba kunyica kuko nase gukorana nabo. Reka menyeshe abankurikirana kuri kino, abapfumu n'abarozi bose ni kimwe, bakorera umwami umwe, bakorera Satani. Umurozi arashaka kuroga uwundi ukagenda akakurogora. Urashobora kuba ikibuga kimwe abantu bakinirako, abapfumu bakinirako, bakumarira ko utwawe. Nico gituma ku muntu yumvise buno butumwa kuraguza si umugabane wawe. Ndahava ndagenda, maze kugenda ku munsi ukurikira nari mfitaniye umubonano n'undi mupfumu muri babandi twabonana, bakanavuga ko bateguye kunyica. Nta nguvu nari mfise, nta kwikontrola nari mfise, nari umuntu bajana iyo bagomvye, kubera ko nari maze kuba afise imigenderanire nabo myinshi mu bijanye n'isi y'imwemu. Vyari bigoye cyane ko ndabava mu minwe kiretse ubushobozi bw'Imana bubikoze. Uyu munsi wa gatandatu sindawibagira, umunsi nanyoye umugi gwinshi cyane, umunsi nanyoye inzoga nyinshi cyane, umunsi kuri je wari umunsi w'amarira. Nari mfise ivyumviro nkimvira nti ngende gusenga. Icumviro kaze kavuga ngo niyo nagenda gusenga baranyica ko bavuze ko bazonyica. Ikindi kiti reka ngende basi nubwo nopfa nkagwa imbere ya eglise kumbure noja mu ijuru. Ariko vyose biranka ndaburi ico mfata nico ndeka. Yari isaha 12 isaha ntibagirwa. Numvise ijwi rimbwira ngo haguruka ugende, iyo ndakujanye. Narahagurutse atanga uvu mfise ndagenda. Nazungurutse mu kibanza kimwe, ico kibanza carimwe abantu bariko bararirimba, barimba ngo ni jewe Yesu ndakurondera kugira ndagutabare. Nararenganye ico kibanza ndabandanya, ariko numva ijwi rimbwira ngo kata usubira inyuma. Maze gukata, gitangaza nuko nashisanzwe ariko haravuga radio, hari ubutumwa bwiza bari kuravuga ku radio, aho umukozi w'Imana yavuze ngo hari umuntu afise ikibazo ariko aragenda, hagarara ndagusengere. Biratangaje ingene Imana yoshaka kuvugana n'umuntu ice no mu radio, kwije cari gitangaza. Ndibuka ko ari abantu banciye ko baramvuga ngo Peter K wasaze, uyu munsi uri kurumviza ubutumwa wakijijwe ryari. Siho nari aje gusenga numva ijwi rimbwira ngo bandaye. Navuye muri ico kibanza ndagenda, nkumva ijwi rimbwira ngo bandanya, nerekeza hahandi hari babaririmbyi bariko bararirimba za ndirimbo. Ndagenda ndashitse, nashitse ngwa hasi, kubera ko ubushobozi bw'umwiza bwari buhuye n'ubushobozi bw'umuco. Maze kugwa hasi barantora, banjanye mu cumba c'amasengesho, baransengera kuva saa moya gushika saa 7 y'ijoro. Hanyuma barafasha kwakira Yesu Kristo ambera umwami n'umukiza ubuzima bwanje. Amen. Uyu munsi ncika icari mu gishasha, uyu munsi nakira ubugingo budashira, uyu munsi nanje cantangura kubaho ubuzima Imana yateguye kombaho, ko niko nakiriye Kristo Yesu. Imana ishimwe. Amen. None nibiki wobwira abariko baragukurikirana kugira ngo nabo bubakwe bafashwe? Murakoze. Abariko barankurikirana nshaka kuvuga ku migwi ibiri. Ubwa mbere ndashaka kuvugana n'umugwi w'abantu bamaze gukizwa, bamaze kwakira Yesu Kristo. Gukizwa n'umugisha, ariko gukizwa ntuhinduke navyo ku muntu yakijijwe. N'ibintu kuri jewe turetse ko bitanezera Imana, mugabo ntivyerekana impinduka mu muntu. Ubundi umuntu akijijwe yategeza kwerekana itandukaniro riri hagati y'uwakijijwe no wa wundi atari bwakizwe. Mu yandi majambo, ukijijwe abantu bateza kubona ivyahindutse. Kuri je hari ivyahindutse. Icambere nababwiye ko nakuze ndi imfuvyi, ariko sha uyu munsi ndafise umuvyeyi, izina ryiwe ni Yesu Kristo. Amen. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri, bivanye n'ubuzima nakuriyemwo, nari umuntu ufise amacakubiri y'amoko. Igihe kimwe Yesu arangendera, ndyamye, buri umuntu ambwira ngo nivyo ukuri hari abagukomerekeje bakubabaje, ariko si igihe cyo kubandanya ubabaza umutima wawe, ni igihe cyo kubohoka. Kuko iyo ugifise abantu utaraharira,
bo bafise umunezero mugabo wewe ni wewe ukiboshwe kuko ni utagira amahoro n'umunezero. Mu yandi majambo, igihe utaraharira, wewe utaraharira ni wewe uba wiboshe. Guharira bisigura kubohoka. Bisigura ngo nategerezwa guharira kugira ngo mbohoke. Acarambwira ngo sindi Imana y'abahutu, sindi Imana y'abatwa, sindi Imana y'abatutsi, ndi Imana y'abera. Amen. Ico gihe nico gihe nabohotse ku caha cyo kudaharira. Ica kabiri, nari mfise ibibazo mu mutima wanje. Nari mfise ivyumviro vyinshi nibaza kubera iki Imana yacishije mu byo naciyemo, kubera iki Imana yemeye ko mba mu buzima nabayemwo. Ndasenga mbaza Imana, mwumvirize ngene Imana yanyomoye ibikomere. Bakundwa, turafise Imana yomora ibikomere. Birashoboka ko wagiye kuba filozofe canke abakanserazi ukabahanuza mugabo gushikisa ukaba ufise ibikomere. Turafise Yesu Kristo yomora ibikomere. Yarambwiye ngo nije nemeye kuba mu buzima wabayemwo imyaka yose, nijewe nemeye kuca mu vyo waciyemwo. Nta yindi ntumbero nari mfise, kwari kugira ngo mu gihe nk'iki ubuhore abari mu vyanke ivyo wabayemwo. Arambwira ngo nkuko nabanye na Mose nkamutegurira muri Egiputa kugira ngo akure Abisirayeli muri Egiputa abatwari Kanani, niko nawe nabanye nawe muri biriya bihe naguteguye nkagukurayo kugira ngo ufashe abantu banje kuva mu vyaha barimo. Ubu rero ndiko ndakora ico naremewe gukora kandi nateguriwe. Uyu munsi niwo munsi nanezererewe ivyo nabayemwo, nezererwa no kubaho kwanje muri ino si kubera ko Yesu yanyomoye ibikomere. Reka ndangize kuvuga ku kindi. Uyu munsi ubuzima bwanje burafise intumbero. Kera naja mu vyero vyose, kera sinarinzi igitumye ndiho. Uyu munsi sinkivuga ngo ngomba kuririmba indirimbo z'isi zunguruka isi, ariko uyu munsi mfise intumbero imwe: Yesu Kristo avugo ku isi yose, Yesu Kristo amenyekane ku isi yose, abatarakizwa bakizwe. Intumbero yanje nuko abo twohura bose boza mu ijuru. Intumbero yanje nuko isi y'umwiza yosigara iri vide, ariko ubwami bw'Imana bukuzura abantu. Intumbero yanje nukubwira ubutumwa bwiza abatarakizwa bakizwe base kuri Kristo Yesu. Ico nobwira rero umuntu wese ankurikirana yakijijwe nuko abwirizwa kwama ivyamwe. Abantu bakuzi kutarakizwa nibabone ko wakijijwe, nibabone yuko ibintu vyahindutse. Ariko rero reka ndangize mbwira umuntu atarakizwa. Nashaka mbwire umuntu atarakizwa, sinzi ivyo urimo, sinzi ivyaha bikuboshe, sinzi ivyo utaratandukana navyo, ariko ivyo biriko birakurusha. Hariho umugabo yakuruhiye, uriko uragorwa mu gihe hariho umugabo yakugorewe, uriko urapfa kandi hariho umugabo yagupfiriye. Izina ryiwe ni Yesu Kristo. Amen. Ubutumwa bwanje kuri wewe nuko ukwakira Yesu. Amen. Ubutumwa bwanje kuri wewe nuko wokizwa ukava muri ivyo vyaha urimwo. Va muri ubwo busambanyi urimwo, wakire Yesu, ndagushaka mu bwami. Reka kwabore gurimwo uze kwa Yesu, ndagushaka mu bwami. Naboregwa mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi inyota yaraheze y'ivyaha. Inyota yanje nuko abantu bokizwa. Rero nashaka ndangize ndakubwira amajambo ari mu cete Paulo yandikiye Abaroma, aho ariko arabandikira. Yarabwiye amajambo akomeye, arabwira ngo umutima ni umuntu yizeresha, ariko akanwa niko umuntu yaturisha akaronka agakiza. Urashaka kwizera amajambo nakubwiye, urashaka kwizera ko Yesu ashobora kuguhindura, ariko igikomeye nuko ukwatura n'akanwa kawe ugakizwa, ukakira ubugingo budashira, ukakira umwami, ukaba umwana w'Imana, wicara mu gishasha, ukaza tukajana mu ijuru. Iyi niyo mpamvu nashaka ndangize ndagufasha ushaka kwakira Yesu Kristo, umwakire akubera umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Urakoze. Nizere ko witeguye, ukaba witeguye usubiremwo ano majambo uvuga ati: mwami Yesu,
ndagushimiye kuri no ntahe, ndagushimiye ko wapfiriye kugira ngo mbeho. Kubwo kwizera ndakwakiriye uyu munsi mu bugingo bwanje, ngwino mu mutima wanje umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye uyu munsi ndakanye Satani n'ivyiwe vyose, ndakijijwe, ndabaye umwana w'Imana, ndicare mu gishasha, nshoboze kubaho uko wateguye ko zobaho. Amen. Amen. Ukabaseze ino sengesho unezerwe, ushima Imana, urakijijwe, ubaye umwana w'Imana, ubaye icaremwe gishasha. Ariko kandi ukaba ukeneye kuganira nanje, hari nimero ngaha uri kurabona, unyandikire kuri WhatsApp kugira tubandage kuganira. Yesu Kristo abazigana. Amen. Yesu aguha umugisha, urakoze.